none ndakwazi Rastaman. Utuburu none kumengo turavunguka garasta. Unataka kutuonesha kama uko none abandi barareka bukamanuka bukagera nga. Kwega naburi ko bukure ko Rastaman. Welcome again. Ni sawa mwese aho muri hose, reka tubashimire cyane kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Bujahi TV. Gira subscribe, like na share kugira ubandanye uronka amakuru agezweho. Nitwa Isaac Class behind the camera, Scott Professional. Ni akora byifata neza cyane. Uno munsi nabagira ka surprise. Ni surprise za cyane. Wamubonye. Sinabyinshi nta na byinshi ndinda kuvuga kuri we. Uyitwa nde? Ni Kigingi. Benshi baramuzi. Kigingi ndabugize. Yambu. Ni sawa? Ni bonbon. Ura neza. Kigingi wabyibushe sana. Akabanga mu vyufungura naka canke umubiri wawe uvyibushwa niki sana? Ivoka. Yes. Ivoka ifite aya babangi wawe. Iravyibushe? Ujya kangahe ku munsi? Bon, ndayishira mu biharage n'umuceri no kuvuga ivyo navyo ndabijya saa sita. Bon, kumugoroba niyo ngizimana umuntu akangurira akaburusheti numva iyo voka mandayicitse. Ego ndabijya kujya nawe yigiye voka najya midi. Uyore ni Kigingi. Kigingi wavuze akavoka reka nje konza aho nyene. Ivoka rirarika kubuga. Bana tumbereza abana kuri Kigingi sama comedy urekana n'ibintu by'ubugari Rastaman. Uyore ni Kigingi. Ni capati rarika tugende. Kigingi ifise indome zingahe? Kigingi izina rya Kigingi rifise indome ntuharure fast. Navyo nabwigera niyumvira K-I-G-I-N-G-I indwi Kigingi wabiharuwe. Kigingi ifise zingahe? Harura ntuharure na nyarusa rega kutuka. Okay, Kigingi sama comedy. Iyo none evidement ibaye ya kane kuva aho watanguriye gushika no munsi. Ubona ko intambwe ari nziza. Intambwe ni nziza cyane. Intambwe ni nziza. Turafise igituma twatangiye kugira i evenement nuko hari hageze ahantu tubona yuko tutagishobora gukina mu bubare kuko twahora tubigira kera kubera abantu bari bamaze gutangura kugwira nta kabare twari busigaye turonka tukashobora kujamo abantu 2000-3000. Je gituma twaciye dutangura gutegura urubanza muci rushobora guhuza abantu bose b'abantu benshi. Yego intambwe ni nziza rero kuri 4e edition. Ivyo tuba twifuza ku ma edition siko biba ariko ko biri kose turashima aho bigeze hego. Kigingi sama comedy kumbure n'ubwa mbere hari ubwa mbere kumbure ni incuro ya mbere ko turaba ko n'umwanya ayumvisa Kigingi sama comedy. Shaka uyidécrive bien, uyivuge neza abantu bayitahure nibiki hoho. Kigingi ni izina ry'umukomedian humoriste w'umurundi. Sama no kuvuga ichi, comedy ni kuvuga comedy no kuvuga ugwenya. Mu Kirundi nta rurimi nta jambo narabajije mu Tama Padiri ntabona nibaza akiri ari wenyine dusigaranye muri Académie Burundaise ashobora gutori ntarashobora kumbarira comedy ariko yaramyeho. Murabizi neza yuko comedy yarambariye yuko Samandari ariko kazi yarajeje gutwenza umwami. No kuvuga comedy yaramyeho kuva kera mu Burundi ariko nta zina giharije rifise. So Kigingi sama comedy ni iki? Ni ihuriro ry'aba artiste bakora ibintu byo gutwenza abantu mu Burundi riba ku mwaka ritiharijwe umu artiste umwe canke babiri ariko ry'aba artiste bose nico. Okay, voilà. Nizerenza yuko muzo kumenya Kigingi sama comedy ni giteramo rero juste. Ico giteramo rero kuno mwaka giteguwe gute? Igiteramo kuri uno mwaka ni igiteramo ubuye kizoba mu ntara zitandukanye nico gituma twavuze ko ari tour. Urabibona yuko ari tour kaba gizotangurira ku munsi wa gatanu itariki 19 mu Myandagaro ut mu ntara ya Ngozi azoba ari vendredi. Abanyengozi ndabahamagarire benshi muze muri benshi sana kandi narabonye abanyengozi barantangaje cyane narabakunze cyane baruzuye ibintu ntarishobora kwibaza abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi ari edition ya mbere ari rya mbere ngiye mu Ngozi n'ubu ndabahamagarira rero kuza babone byinshi bishasha. Soja tuvaye tugenda itariki 2 mu ntara ya Gitega aho ku Ngoma bar tuvuyeyo aho Kigingi sama irabandanya ni tour cyo tubandanya muri ni tour nako pana tour cyo tubandanya mu Rumonge itariki 3 z'ukwezi k'umunani hanyuma zocaca kanya gato two twitegura rero final
ikomeye cyane izobera kuri La Bamba Bujumbura la capitale, aho rero Kigingi Sama izobera kuri La Bamba guhera isaha 9, ikibanza kirazwi La Bamba hariya aye kuri large Kabondo West, izoba ari ibintu bimeze neza cyane. Tuzokora akazi, abantu bose muze, turatumiye abakongomani, hari abakomedie b'abakongomani bazoza, turafise abakomedie bavuye mu Rwanda, turafise n'abandi bashobora kuza tugategwa inkunga mugani w'abanyarwanda cyane tugafatwa mu mugongo n'amashira atandukanye, bakaza bakabishikira, tufise benshi twotumira kugira urubanza ruzogenda neza cyane. Urumva ko juste abari kuratukurikirana kuno mwanya mwipange rero neza kugira muzokurikirana runo rubanza gwiza cyane rwa Kigingi Sama Comedy. Ni show imwe imo vibe nka zose. Kigingi merci sana, ariko abakuzi rero reka je ngende mbakuzi kuko uwo urafise abakuzi n'abatakuzi, ariko nuvuga abakuzi nibo benshi kuruta abatakuzi, kumbure niko novyita. Akabazo kanje rero mbo juste reka tujya dehors y'ivyo ukora navyo ni vyiza kuko abantu barakeneye gukomenya Kigingi deja uri umustar niko novyita, ariko tureke nuko uri umukomedien kandi uri umu journaliste cyangwa umenyesha makuru. Akabazo kanje ka mbere, Kigingi amazina yiwe nyakuri ninde? Je nitwa Mugenzi Alfred Aubin. Yes. Kenshi ushavuye ubumeze gute? Shavuye. Ni itandukaniro y'ishavu ryawe no kuburyohewe? Ngewe mba ndiko natwenga, shavuye naho simba ndiko natwenga. Birashika ugatwenza abantu ntibatwengeye Kigingi? Biramaze gushika mu biteramo bitandukanye maze kujamwo, biramaze gushika kuko biravana na mood baba barimwo. Ndamaze gutumigwa ahantu nkasanga ni abantu basezera umuntu yapfuye, ntavyo narinze, ariko numva yuko byarangoye hanyuma, ariko tu naho baranka iya mbere rya kabiri rya gatatu baratwenga, ariko birababaza nyine numva ni ingwano nikomba ariko biramaze gushika. Kandi nibaza yuko umuntu wese amaze imyaka, je natanguye muri 2012 ubu turi muri 2019, imyaka 7 ndiko nkora comedy. Nibaza yuko ivyo ntibishobora kubura, ntibikunda. Hari igihe ugenda gutwenza abantu ugasanga ntibari muri mood yo gutwenga, yo puruta baguhaye amafaranga bakaguha defi, ugasanga ni nka defi avuga ati challenge dutwenze, ntibaguma kuraba gutyo gutwenga rasa ukagenda ugatamba imbere yabo bagameze gutya, none wajeje aho urajeje rero guca amafaranga bimaze gushikira bon. Yari blague bariko barancokoza ariko je suis ko bavuga abafaransa yego, ariko byagenze neza. Okay, tureke akazi ko kumenyesha makuru eka na comedy usanzwe ukora ibiki bindi Kigingi? Jewe mfise agence yanje ya marketing ya communication, aho nkora ama publicité zitandukanye. Nibaza ko kiri no mu kintu mbandanya, nubwo abantu benshi batabizi, ndabahamagarira cyane. Ndafise agence ya communication, nkora publicité zibona audio murumviriza ku radio, aho nkora ndakunda gucishamo ama spot publicité nije ndayikorera. Ndafise n'abana staff dukorana, ndafise n'ama video mwarabonye ama video maze gukorera ama societe atandukanye, Pesa Bay, Mfisimbanyi, KCB nibindi, zose ni publicité nyene tuba tuko dukorera ama societe. Ivyo nivyo bintu je bintwara umwanya, no kuvuga apa iradio yiwanje nkorera, kandi nkora ikikorwa nkunda cyane ama comedy yanje, gutumigwa le weekend ma evenement, kuja gutwenza abantu mu manza nibiki. Hacaza après radio, ikintu mba ndiko ndirukangamo kenshi ni gukorera kumenyekanisha ibintu by'abantu. Nico gikorwa, nivyo bikorwa je ndiko ndakora muri uno mwanya ngamu. Kigingi rimaze kuba izina rikomeye cyane, kandi izina ginjiza amafaranga menshi, amamiliyoni menshi y'amafaranga. Urumva uramaze kugira na company deja igira marketing za publicité. Ndaje umuntu azanye amamiliyoni angahe kugira umuha izina ryawe wo muha? Ndazanye amamiliyoni amafaranga angana uko? Jenzanye amafaranga angana gute kugira umuha izina ryawe uri? Izina ryanje sindiko ndagutahura, ndari guhe gute? Brand yawe ati je ndakeneye yuko jewe Kigingi rinyitirwa jewe, ariko vuma ibyo bintu bikwazo bihebe bihagarike Kigingi cengiye kuritwara, nuko bayaguha amafaranga angana gute Kigingi? Kubeba ngo ndabihagarike nibikunda kuko nibintu Imana yashizemo, gusa ikintu kimwe kuvuga brand ngo atwara izina ntaco bitwaye, nanje ndamufactura man, ndamusaba inoti hamwe nawe yavuga ati merci sana, hanyuma kuba kirindi izina nakanya gato ufisingabirano ndibaza yego nta kibazo azoze ndamuhe Kigingi, hanyuma ni create Kigingi, radio Kigingi, hanyuma urabe ko mu myaka iri imbere, mu myaka Kigingi zo yadutse. Ni gusenga Imana gusuka mukora ibintu bikunda, utashira hejuru, udashaka kwibabura, hanyuma ibintu biragenda neza. Jewe ushaka izina ry'iwanje araza, ndamusabe amadolari ameze neza,
hanyuma je nzokubaka irindi zina hanyuma ariko kuvuga ngo mpagarike ngo sisubire gukora ibyo ndiko ndakora ayo bamuhotesa okay merci sana Kigingi urumva ni vyiza cyane ariko mukumbure mu gusozera turafite byinshi tukubaza tuvuze tukubaze kuri yo kandi baza kandi ka cyo ndahariya kuri gira subscribe banzu bivuge urabona wewe mwigira ngo muri expert ngo murafuse kakadada kabaza ko muri ntuze sasa subiramo banze numvirize uvuze ngo fyonde ngiri fyonda subscribe inde Kigengo ushaka utirisha siriko natrisha ahubwo ubivuga nabi wewe ngenda gukosora subscribe ben hayi bavuga abantu bo muri America subscribe ivyo ni ibintu byo ngayi in Africa together as one subscribe urabona batabisamenyo subscribe rayo aho rero urize nusuye bwa ngo be subscribe baya ni subscribe uyo ni Kigingi rero Kigingi Kigingi heruka kurira bisi kweri kumbajije kibazo garasta si bisanzwe Kigingi heruka kurira bisi ngiye kuririmbira Imana ko ndi muri kohare baza kudutora tugiye kuririmbira Imana tukorera bisi maze kurira bisi ukabura amafaranga yo kuriha bisi yego nayibagiriye mu pantaro nambaye ejo yego byarashitse yes byagenze gute abantu barakuzi muri bisi abantu bose bari kuraba oya ivyo nivyabaye ntaratanguye comedy vyabaye kera yego vyabaye kera vraiment nta numwe yaranzi nagize ingorane nyene nakubitwa amakofa abiri na convoyeur amandaduka siguvyaye none nogira gute narabuze umuntu numwe ndihira ariko naramurahiye ndavuga ni narinde yafite umva benshi nibavyemera bibaza ngo urikura ariko hari gishaka kwibagira niyo ngorane yo kwambara ipantaro iminsi ibiri kurikirana kuko wambaye ipantaro iminsi ibiri kurikirana urayambaye uno munsi wowe bibaza ngo ya mahera arimo kumbe wahinduye ipantaro niyo defo utwenge rastamane birababaza uyo rero ni Kigingi Kigingi reka je mfata kanya ko gushimira ku mwanya uduhaye kugagana rastamane ibi none hewe be Kigingi umuntu aje kukubaza birashika ukabura inyishu mwishu none ndakwaza rastamane utuburu none kumengo turavunguka garasta unataka kutuonesha kama koshe none abandi barareka bukamanuka bukagera nga kwega naburi ko bukure ko rastamane tuzobona ni muri Kigingi Sama Comedy Kigingi merci beaucoup asante sana karibu gose mwese Kigingi Sama yageze kabisa Imana ibahezagire muri Buja Hit TV subscribe uyo yari Kigingi merci beaucoup mwese mwabikoze neza cyane salute kuri maze kugira subscribe kandi utarabikora gira sabone wa mugani wa Kigingi hama tuzohure undi munsi Isa Classic on the mic ariko behind the camera Scott professional ariko byifata neza cyane jahanje ati bye bye na gohwane